Abepiskopi baramenyeshejwe ikete umuyobozi mukuru w'ikigo BR yandikiye urwego rw'inama yabo avuga ko kuvyerekeye amakori n'amatagisi y'amadiyoseze n'ibindi bisata vy'ubutumwa vya Eklezia ico kigo kitagisubira gukurikiza ingingo ya 11 y'amasezerano ari hagati y'ikirimba ca Papa na Republika y'u Burundi nk'uko cahora kibigira. Bamaze kunoganza ico kibazo barafashe ingingo yo gusaba leta y'igihugu cacu ishirwaho ry'umugwi ugizwe n'abayiserukira be n'abaserukira inama yabo woheza ukazoza urerekana bikenewe ingene ingingo zitandukanye z'ayo masezerano twavuze zikwiye gutegerwa. Barongeye baratomora n'ivyoshirwa mu rwandiko ruhimiriza inyifato rusangi amadiyoseze n'ibindi bisata vy'ubutumwa vya Eklezia kuvyerekeye ikurikizwa ry'amategeko y'igihugu agenga itangwa ry'amakori n'amatagisi.